Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 26 Munyonyo umwaka wa 2020 ibanke Finbank yaratunganije uruganda rwo gushira habona ubuhinga bushasha buri mu iterambere rya none FinConnect mu bijanye n'amabanki. Finbank ikaba yaragize n'amasezerano n'ikigo Ober ndetse n'ayandi mashirahamwe atandukanye atuma abantu bose bariha bakoresheje ubuhinga bwa none bya bidandazwa canke ibindi bintu vyose umuntu atarinze gutakaza umwanya agakoresha uburyo bwa FinConnect nkuko bivugwa n'umuyobozi w'ubudandaji muri Finbank Chimba Willy. Uruganda kugira ngo tumenyeshe abanwanyi bacu ingene tugeze mu iterambere ry'ubuhinga bwa none mu ma operation ya banki. Twahereye ngo twabisiguye gukorana n'ikigo Ober toza amakori ntihagire umunwanyi wacu numwe asubira gutonda umurongo ngo ashaka kuriha amakori kandi dufise uburyo bwa none twagize amasezerano n'ikigo Ober cuko urishe muri Finbank ibizanazwa vyawe ugenda muri Ober ufise kitanse ibiriko iwaje sana itukura muri Ober bisa n'urwatsi rutoto bari vert. Nukuvuga yuko ni kitanse ngaha ni Finbank aha ni Ober. Urishe rero nushobora kuja kwa receveur de douane mu verificateur umuzigo wawe mu minsi 5 baca guhereza ukipakira ukigira nta mwanya ugita. Ivyo vyatanguye kubera iki? Kuko twabonye yuko dufise inyamashini nyabwongo n'icabwenge muri banke dushobora gukora ico gikorwa kuko ntitwagitanguye muri iki gihugu. FinConnect twagize igikorwa gikomeye cyane kuko ubu uri mu rwanya wa Finbank urashaka kwicara ku mashini yawe muhira mu biro mu mahanga aho uri hose ushaka kuri amafaranga yawe ukoresheje konti ya Finbank umurira muri Finbank umara muri ajya amabanki yandi 10 ari mu Burundi yose ari connected. Urishe ubwo nyene amafaranga ari muri banki yindi y'ubudandaji baca bayabonayo ubwo nyene mu minota itarenze 15. Bisigura iki? Nta muntu uzosohoka kwiba ngo misheke umuntu ajye ubwaho isheke ntabakure muri yo gose iyo sheke shobora muri banki basana amafaranga ariko umuzigo yawo utwaye cyose ngo sheke signature itari conforme muri banki cyosanga ifise surcharge cyangwa gasanga konti yarugawe mugabo ukoresheje uburyo bwa FinConnect bwa Finbank dutanguje no musi ku mugaragaro nta mashaka guhenda ngo uzondi hejo akuri ubwo nyene uruzanza rugaca rurangira zerekana yuko nta busuma umwanya ubu wungutse. Arongera katubwira akamaro ko gukoresha ubwo buhinga bwa FinConnect. Twabasiguriye amatara amazi muri FinConnect birakorana kuriha amayinite ya Star Time ya Payiwe ya Canal Plus harura uri kuraba nk'umupira canke ugwaje nk'umuntu canke amatara gucikiyeko ugaca ufata imashini yawe ukinjira muri konti ya Finbank ukaregidezo ukarira Canal Plus ukarira Star Time ukarira ibitoro ukarira pharmacy n'ibintu n'ukuri bigezweho tubona ko mu iterambere n'ukuri twinjiye. Bamwe mu bafise amakonti muri Finbank barahayagiza ivyiza babonye muri Finbank na cyane akamaro ko gukoresha FinConnect. Anixe Zibera arashima cyane uko akorana n'iyo bank. Umwaka uheze naragize ibibazo aho twa dufise ikontenere zibiri za 40 pieds zari zimaze iminsi muri Ober Kayanza burya nko masaa 11 saa 11 buradusohorera facture mugabo murazi neza ko iyo umuntu bamuhaye facture muri Ober icakora uja muri bank ukariha wejeje kuri gacu twafatiye obordero ugacitwara muri Ober akacabona gusohora ibidandazwa vyawe murumva ko ico gihe ariko wa gatanu ku mugoroba twaca bwa kwa gatandatu hama ku munsi wa Mungu urumva amahera twari ko turariha yari amahera menshi cyane uravye kuriha amakamyo kuriha abashoferi amahoteli y'abashoferi no kuriha aho baba duhaye dushira ivyo bintu byari birebire ndabimenye nataye umutwe noneho mvuga nti reka nikore kuri ya banki dukorana Finbank ndabaza cyo bumfasha nimba atamuntu bafite mu Kayanza turihira kugira ngo bazadusubize noneho ndatelefona directeur ajejwe ubunadaje muri Finbank ambwira ati ureke guhogora turungikira iyo facture kubabwira ngo urungikira iyo facture kuri WhatsApp tukurihire ibintu byawe biveyo narabikoze mfite amadidani haciye nk'iminota 5 acandungikira igitasi candakirungikira muri Ober nanje mu Kayanza ndatelefona muri Ober bambwira bati wahejeje kuriha ibintu byawe makamyo yawe aramanutse. Mwamenye ko ubwo buhinga bushasha bwa Finbank FinConnect bugiye gutuma abantu bose boroherwa mu bikorwa vya bank haba mu kuriha Ober mu guhemba abakozi n'ibindi bikorwa byose bitandukanye.